uyu wa kane igenekerezo rya mbere ruheshi niho abayobozi bakuru b'ishirahamwe KAHAWATU risanzwe rikorera mu gisata cyo guteza imbere igiterwa c'ikawa bagendera abarimyi b'ico giterwa bo mu makomine ya Tangara na Ngozi mu ntara ya Ngozi basanze barahawe inyigisho n'iryo shirahamwe kugira ngo bishikire ku kivi bongere bibonere uko ico giterwa c'ikawa cifashe. Kakaba kabaye akaryo ko kuganira nabo barimyi bongere kandi bibonere neza intambwe abarimyi bageze ko na cane cane abakenyezi bamaze gutera kuva batanguye gukorana n'ishirahamwe KAHAWATU. Hari ibiti vy'imikaratusi, ibishiki binini, ibiti binini binini, hagaca haba n'ivy'amasedereni vyinshi gose, hagaca haba n'inyovu, ibisinde. Nukuvuga ni twebwe abakenyezi nyene twebwe ubwacu twaje kuhakora. Mugabo KAHAWATU yaradufashije kuturihira amahera, irazana abantu b'abagabo barasitura ivyo bishitsi vy'imikaratusi vyari bihari. Twebwe twatanze amaboko yo kuvyirira intuze ya ishinge ryarimwo turarima. Hama duhejeje kurima KAHAWATU yaraduhaye iswagara turashiramwo, hama irongera iraduha imivyaro y'ikawa, iraduha n'abamoniteri badupimira zikawa mubona ziteye ku metero 2.5 kuri 1.5. KAHAWATU yabandanije idufata mu mugongo idufasha, nukuri yaraturungikiye abagoronome benshi kandi nukuri barakoze ibikora inka. Baduha inyigisho nyinshi imikorere y'ikawa, kuntu twokorera ikawa, baraduha inyigisho zerekeye gutunganya ubutunzi bwacu mu miryango, kazoza kacu kugira tumaze gusaza tuze dusaza mugabo dusazana ubuntu dufise ibizodutunga mu gihe dusaza tutagishoboye kurondera, n'inyigisho zo kuziganya no kuguranana. Igipimo cacu ni muri mashuri twarawibijanye no mu ngo iwacu. Twese turafise ikawa uko turi abantu 131, umukenyezi arafise ikawa, tuma tugira nk'ibiti 50 canke 100, ariko twese turazifise kandi zikoze neza nk'uko nyene. Nitwa Frederic, abandi mu ikawa kandi nkaba nsanzwe ndiboneza mufise ibiti 1620. Mu mamo by'abihumbi 2017 hama haba mu mwana nawe ariko arakurikira umugambi wanje, nawe nca ndamuha kugira ngo nawe abigenera zikunda. Tuyanyigije byinshi cyane, nk'ivyanyigije mbere ni ibintu ntangere. Bo banyigije ingene ikawa nshobora kuyifumbira, hamwe n'ikawa isa gutya bivangwa nuko nayikwirije ivyangombwa byose isaba. Izo nyigisho nazo nagenda ndazikora muri KAHAWATU. Ubu ndashima cyane nk'ingene bafumbira, izo nyigisho twahawe na KAHAWATU, ingene dukorazanya abarega, izo nyigisho twagenda duhabwa na KAHAWATU, n'ibindi byinshi nkeka ntudondagurira no ngaha. Abarimyi b'ikawa na cane cane abakenyezi barashima intambwe bamaze gutera haba mu by'ubutunzi n'imibano, kuko kuva batanguye kurima ikawa barafise ico binjiza mu miryango yabo bigatuma babana neza bumvikana n'abafasha babo. Ubu ndashima cyane kuko ikawa kuva ndayirima ndavye nk'akamaro yagira amariro. Ubwa mbere ubu ndigisha abana banje batangoranye nyine. Icya kabiri naraguze inka z'ifrizone zo gutabira, ndongera kandi ndagura n'akamoto ko kwiyunguruza. Twebwe rero aho tugeze nukuri turishima kutwidoga. Twe twaravyaye nishira hamwe ryo kwitonorero rya Rimiro, abakenyezi 30 babarimyi b'ikawa. Kubavyara sukundi KAHAWATU yaduhaye impene turaheza turabokorera, umwe wese turamuha umwagazi. Ubu turaheruka kugurisha umwimbi w'ibigori w'itoni n'ibira 660. Ayo mahera yaciye akora mu kuriha iyo nzu. Ivyo turavyishima cyane. KAHAWATU imaze kuza dusha turabikorera, tubikoreye ababanyi bose turababwira. Rero tumaze kumva inyigisho nyene abagoronome batubwira ati nimukorera ikawa zirafise akamaro. Uriko raba ibintu birubu
naho tugeze no munsi burya ico gihe kabisa uko bavuga twari mu ngundu z'ibitoke umukenyezi nta n'ijambo yari afise mbere keshi hagomba kugera guhembwa kwizine n'abagabo barigenza ku bagore ugasanga no gukubitwa buri munsi kugira ayo mafaranga neza gutangwa ntagire icyo umugore azobaza tumaze rero kumenya gutera ikawa natwe ubu abagabo turaje inama twarateye ntakarore twebwe ubu jewe ngeze ku ikawa 1,100 ya yego muhira mu rugo yego ico n'abagabo batugayira nta n'umuntu yaronka n'icyasha avuga ati yoterera n'ikaramu umwana agure n'ikaramu twara abantu b'inyegezi tutagira ahantu duhaga umengo turi abantu nyene biyamira ngaho twebwe ubu icyo twishima mu ngo n'abagabo bacu bishimye kuziganya no kuguranana inyigisho ujya karori nyakubahwa amaze kuziduha turaziganya turaguranana duca turaronka ukuntu wobika n'agafaranga kugira umwaka ugeze ugabure tumaze kugabura rero abagabo bacu y'amafaranga mukaja inama ukayamwereka jewe maze kuziganya no kuguranana kunyigisha nabonye urumva ko ikawa zatewe cyandagura ahantu habiri naraguze parasera zibiri ikindi kintu rero urabona umukenyezi urumva turabarimyi b'ikawa ikintu rero usanga ubu dufise ko ikibazo umwavu nk'ubikawa dufise zose turose umwavu w'igisogorore tuzishirako ni ukuvuga nibaza yuko mu minsi izana imodoka ari nkumbura umuntu yoyironka kuko turi ahantu hama ikawa muga zigashaka igisogorore zigashaka n'urya mwavu w'ikizungu. Abo bayoboye ishyirahamwe KAHAWATU bakaba bari mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 10 rimaze rikorana n'abarimyi b'ikawa kuva mu mwaka w'2013.